Oh, Stari OG. Gutema. Yes. Chairman, wewe kwa kabiri warankoreye umuti. Nabona. Warantsindiye goalkeeper. Ndavuga ati twasugikiye rero Barambo. Yo nakubona. Yamusaruhari. Kumbe urusanzwe uri mukinyi. Hajya nyene nagiye kwashima ko ryari banguze. Oya. Kandi mushasha. None ubu rero uri kurajya. Ubu ndiko ndatembera gusa nyine kandi rero umuti nyene giye burya no kuraka nashaka. Awe ndaho ndagukurikira. Bagenda nawe bidatangara no gutangara. Ibi. Ibyo mara ko mumuragiye. Wari wicaye hajya. Uyu musani mujanye. Uyu si umusani w'umukinyi. We n'amakuru visi. Uyu n'umukinyi kuwa kabiri we n'umusari. Kuwa kabiri we waje kureba match cyenda kubona. We nawe rero nabonye ntuja mu kiro. Kuwa kabiri yatsinze goal. Goalkeeper yararavye nkuku muri angle droit mbona go. Ahubwo rero jamara we nawe yarakubise breaking hari mu kiro. Yakubitanye naga. Ese no mujya kiro nagiye suko akajyaruka jamukuyenuka tumanuka tukubita nkuko. Ni cyabamare. Nawe wangu ni ngo n'umupira uby'imipira. Ibyo ntabyo namutse. Arakina umupira yomba akari n'umusani. None ho mwamugiye he mari? Uyu twari tugiye kureba iwabo ujya uyu n'umugenzi wanje kuva kera. Asanze usa n'umugenzi w'umusani. Agiye kunyereka iwabo. Ayo kuguruza ushasha. None rumetse gute mano? Yo rana ramuhira. Mirinze yo muhira ko nimeze. Hasi ni parafo. Ewa rana hasi urumva ngo ni parafo. Hejuru haraka. Hano ku ruhande ho guma wiraba. Sasa ruri kurajya. Inyama umuceri niki. Ewa nanturuha. Kandi kindi twanaguze. Nanjye reka ndakurikende iyo nzu. Wazanga basari yene byoshoboka. Wezo. Sawa shanje muhungu kweli muri ndafise ingorane jewe urabona umuhungu basi kuri bimeze jewe hano nyine mwebwe narigire n'Imana mwibera ababosi jewe hano imwe ndaburara buri gihe wamenga basi kwa mwebwe wanyu muri n'ababosi ni basi niho zurampamaga nkaza kwirinda njura bizi muhera ko byaciyemo n'umubosi hani imiciri bayuzi yamasukadi uvyika ku cayi ka breakfast nyene bitwo kujya two mu gitondo gusa wewe nawe nzoza ndaguhamagara twatetse kugira ndabe nawe yuko wova ukamera nk'abandi shaka yiwo bukoze none twebwe urabona twege papa arakunda gutwereka utu video muri telefone urumva arakunda rero kuja kuri YouTube akandika magagi Burundi tukaca tubona gwa rusitari gwiwanje ne nta kintu rubafasha ngo dufashe kirujya rusani amera yaguko amengo basi nyimba amanyabuzi nyimba ari biki nyimba jewe nyimba kura muri Freemason na yimahera yiwe nta n'ikintu kimwe adufasha nk'ubu mama ajo bundi yaragwaye nanuko yaje no kuturaba none heruka kuza kubara bajyari yewe we nubu kivuye ubunyene nga ubukigire mu muji nyene nubu kiza kuza gishaka twatujimba mama yitekeye je bijya bintu bijya ujya mu byaracanze sawari njereka ngende mbonye bahishije nzoza nakubwiza wirira sawuza gukora isigara amahoro yego bye kumbe mwanamse nimba wewe ni mtoto wani salamu ni muhira ani muhiri wani ni muhira anamwana maiti arimwo n'amakaro bana mbega zombi kuvaga se kuriye nurahisha ibyo tubaza uvuye ngo twara kwibarabara ibyo ho kufasha tugateka ibyo bitumuva vuba sha ubwo abantu imbwa zitakwira nawe igira umusanuri imbwa yo ngaho uzova mu kiwewe Yago jendi mbega basare Stari jeranyumije oya jena mwemera ngaba mu maka umukinyi ngo nundi mustari ngo mu matera amagoro ku mace kinyengwa aronka inoti akacana twemera yarufuma twereka inzu yagiye gukodesha cyangwa gatwereka ahantu aba kwa mujomba wiwe hasi miteni ako mani cyari kuri ari ku stage avuga ati igistari ni komesha jewe ndamubonye ku mayo yari yambaye no kubirata yari yambaye
kuwa kabiri ku maje navuga tujya akwera tukamuha boss. Ariko rero muhungu birashoboka umusare akaronka ubuzima hariya, ariko ubwo ikosa yakoze nuko atatubwiye ati twiwacu nyene byarase, akavuga ati wacu ubuzima ntibumeze neza, ariko ntasha twemera ko nkakujya akemera ahantu hapfa naco bitwaye kwemera aho je ikintu cyanantangaje hajya nko kwihakana nyoko yakuvyaha ahantu je ikintu cyanantangaje nuko yatwiyemeye ko bwa mu nzu y'amakaro mugabo akace dutwara iwabo hanyaho. Bugije nacyumviye ndavuga ati none umuhungu yashatse kugera kuki. Ahubwo nemera Biveza avuga ati nimureke kwigira gentleman, mwemere uko bari ne. Ahubwo rero ujya muhungu wapi